Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi wa kabiri genekerezo rya munani mu kakaro mwaka wa 2025 kaze nshuti nange bakunzi ba RPA muri ano makuru twabateguriye agizwe hanini n'izi nkuru zikurikira. Ugufungwa ubuzima bwabo bwose hamwe no kurihindisha akababari ingana n'imiliyoni 150 z'amafaranga y'amarundi nico gihano sentare nkuru ya Bujumbura yahanishije 10 mu banyagihugu 200 bagirizwa kugira uruhara mu igandagurwa ry'abanyagihugu batandatu bo muri komine Nyabiraba bishwe bagirizwa uburozi hari kwa 30 ruheshi uyu mwaka nyene. Kuri wa kabiri niho hatangura gukogwa mu gihugu cyose ikibazo ca leta gihe uburenganzira abanyeshuri biga mu gice cya kabiri cy'inyuma y'ishure shingiro kuja muri kaminuza. Muri ano makuru muraza kumviriza ijambo mushikiranganje w'indero yatekereye abanyeshure begwa n'ico kibazo bo mu ntara ya Gitega aho yatangurije icese ico kibazo. Muri ano makuru turaza no kubabwira ibijanye n'ubukene bw'amazi bubandanya kubangamira abanyagihugu bo mu makarati atandukanye y'igisagara ca Bujumbura. Uyu munsi tukabashikana muri komine Ntahangwa n'ayandi ni mukanya sase ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa nkuko nari mije kubabwira mu ntambwe amarara abantu 10 kuri 200 bagirizwa kugira uruhara mu igandagurwa ry'abanyagihugu bo muri komine Nyabiraba intara ya Bujumbura baciriwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri umunyororo wo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Hambavu yo munyororo sentare nkuru ya Bujumbura yanasabiye indishi y'akababaro imiryango y'ababuza babo indishi iri hagati y'imiliyoni 10 n'imiliyoni 150 z'amafaranga y'amarundi. Ugo rubanza rw'ikibiriraho rukaba rwari rwatanguye kuri uyu wa mbere imbere yuko rushigwa mu mwiherero. Iyi nkuru tukazoyigarukako mu makuru yacu yo hanyuma. Tukivuga ibijanye n'ubwo bubisha iyo gandagurwa ry'agashinyaguro ry'abantu batandatu ryakozwe abanyagihugu barorera ku mutumba Gasarara muri komine Nyabiraba ngo ni ikimenyetso c'uko habuze indongozi z'ukuri muri ako gace ataruko naho ngo bwicanyi bwoba bwari bwarateguwe. Uwo ni umwihwezo utangwa na Omer Nzoyisaba yize ivyigwa bijanye n'imibano politike hamwe n'intwaro. Kubwiwe abakoze ubwo bubisha bigaragara ko bari bashigikiwe n'indongozi zo muri ako gace. Tumukurikire. Ibyabaye Gasarara muri komine Nyabiraba birimo igifungu cinshi. Bwa mbere ico twobanza kubabwira nuko nta muntu numwe w'umunyagihugu afise uburenganzira bwo gufata uwundi munyagihugu kujya umupolisi yofata umunyagihugu. Nta muntu asanzwe ashobora gufata uwundi mugenzi we hatabayeho inzego zibijejwe. Aha twovuga rero polisi ifatanije n'ubuyobozi bw'ibanze. Rero kubona abantu bashobora gupfa baturiwe abandi bagapfa bakubiswe amabuye, iki ni ikimenyetso cy'uko ubuyobozi butahari, ni ukuvuga ngo budakurikirana ibiba muri ako gace. Kuko nta kuntu abantu bashobora gupfa abandi barorera nk'uko umengana umupira uri kuraba, ibyo bikamara umwanya utari mutoyi abantu batarashobora guhamagara ubuyobozi cyangwa ngo batabaze, umenga ubwo bwicanyi bwari bwateguwe. Ikindi gikurikira, nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kwica uwundi urupfu rw'agashinyaguro. Novuga ariko ari ubwicanyi ndengakamere buba bukorewe abantu, kandi abo bantu bakaba bapfuye bataremezwa neza yuko icyaha bagirizwa ko ari cyo. Twarumvise yuko imbonerakure ziri ku isonga z'ababikoze, kuko n'ubundi murumva yuko ata muntu asanzwe yofata uwundi ngo amwice dahawe impigi n'ubuyobozi bwahaye imbonerakure kwica no gukiza abantu mu gihugu. Uwo yakurikiranye ivyigwa vya politiki intwaro hamwe n'imibana navuga ko uko kwica abantu ku mugaragaro cane abana bakiri bato barorera bizogira ingaruka mbi nyinshi mu kibano. Omer Nzoyisaba agasigura ko indongozi zari zikwiye kwigisha ugwaruka harimo n'imbonerakure gusonera ubuzima bwa kiremwa muntu. Ububisha bwabaye bwo kwica abantu gutya bwabaye hariho abana bariko bararorera bakiri bato hamwe n'abagore. Inkurikizi nuko cyane abo bana n'abo bagore baba bahejeje kubona
umuntu apfa aturiwe canke yishwa n'amabuye ibyo bintu biguma mu mitima yabo bikaza kubahungabanya nuvuga barahungabana ni ukuvuga rero yuko ibyo bintu ntibizopfa bifuditse mu mitima yabo bishobora gutuma kandi nabo babona yuko kwica ari ibintu bisanzwe ikindi ni uko urumva ibi bintu bidakurikiwe hashobora guca haza haraba ibintu byo kwihorahora hagati y'imiryango y'ababuze hamwe n'abishe ibi rero nuvuga yuko ubuyobozi buhari butariko bukora akazi kabwo abantu bashobora kwiha uruhusha rwo kwica abandi baba imbonerakure canke abandi baba bariko bateza urubwa ubuyobozi abanyagihugu ntibashobora kwizera umutekano wabo mu gihe ibintu biba biriko bigenda uko iyo bibandanije gutya rero bishobora gutuma umutekano w'igihugu canke wako gace utosekara ku buryo ibintu bica biba nabi gusumba ico gukora rero nta kindi nibaza yuko uburongozi bukwiye kwigisha abanyagihugu cane cane abakiri bato mbere n'izo mbonerakure zikunda kuza ziravugwa muri ayo mabi akogwa cane cane bakabigisha kubaha agateka kazina muntu kwica umuntu utaremye kandi hariho inzego zibijejwe zo kumuhana n'urugezo rw'ukuntu abantu baba bitwara mu kibano nk'ibikoko ivyo rero mu gihugu gifite amategeko ni ibintu bigoye kumva no gutahura bikwiye gufatirwa ingingo ruhasha abantu bakamenya kubaha abandi tukivuga ibijanye n'ubwicanyi bwabaye ndanse hari umukenyezi yitwa Ndayikengurukiye Beatrice yagandaguye bunyamaswa umugabo wiwe wakoresheje umuhini w'isekuro Basabose Fabien w'imyaka 45 yoba yahowe kuba yarafise abagore benshi ivyo bikaba vyabereye ku mutumba Rurengera muri commune Mutayi ntara ya Gitega mwijoro ryo kuri w'Imana rishira wa mbere uwo mukenyezi nkuko amakuru dukura habereye iryo barabimenyesha yaciye yishikana mu gipolisi caho imutaho ahagipfungiwe mu kurindira urubanza rwiwe tumena amategato dutandukire ayavugwa mu butungane umumenyesha makuru Sandra Muhoza yategerezwa kuba yarekuwe kuvaho sentare isubiramwe imanza ya mukazi isubirije inyuma urubanza rwiwe kuko atabubasha ifise bwo kugwakira umushingwa manza Dieudonné Bashirahishize asigura ko iyo ngingo ya sentare isubiramwe imanza ya mukaza ifuta ingingo zose zari zarafatiwe Sandra Muhoza kurikira umushingwa manza Dieudonné Bashirahishize yari umutumire w'ikiganiro ijambo nigwa bico ku munsi w'Imana uheze imisi yose iyo sentare ironse urubanza ikintu ca mbere ibanza kuraba yuko ifise ububasha haba ku bijanye n'aho icaha cabereye canke uwagikoze iyo yaraba haba ku bijanye n'ibiri mu mategeko barekuriwe gukurikirana canke haba no kuri uwo muntu akurikiranwa wenyene bwiwe nico kintu ca mbere baba abashingwamanza baba abacamanza babanza kwiyumvira ikibazo ca mbere bati mbega uru rubanza imbere yuko tuwiga turabifitiye ububasha iyo rero sentare y'iyungururizo iciye ivuga iti niyo sentare ya mbere yaruciye nta bubasha yari ifise ni ukuvuga urubanza rwa mbere ruba ruhejeje kuba imfagusa nk'uno munsi ni ukuvuga yuko kugira ngo umupfasoni ashobore gushikanwa ngaho amakosa yabaye guhera mu ntango uwo muntu afatiwe ingozi intara zose z'igihugu zifise umushikirizamanza araba iyo ntara n'umushikirizamanza mukuru araba intara yose akukira nka Cour akaba n'ukukira parke yo mu ntara kubona rero batamubariza ingozi ariwe yafatiwe icyo nico kibazo ca mbere ariko naho bamuzana ku cicaro gikuru c'iperereza Bujumbura ikosa ryabaye nuko bashingishije urubanza muri sentare nkuru ya Mukaza sentare nkuru ya Mukaza rero kibibona ikabona yuko ivyo bintu vyabereye ingozi bari kubwira igipolisi bati guhera muri parke nkuru ya Mukaza ari kuvuga iki twebwe turabira ibintu rero ni ukuvuga uno munsi ujya mupfasoni nta ngingo n'imwe imupfunze ikiriho muti kubera iki ni ukuvuga iyo parke nkuru ikironka urubanza amaprohoza avuye mu gipolisi bajya biperereza nk'igipolisi bazanye dosiye muri parke yaramushize ku kintu bita mandat d'arrêt iyo mandat d'arrêt bifite umwanya muto cyane kuko umaze kumushikana imbere ya sentare bacamutwara imbere y'ikintu bita chambre de conseil bacakorana abacamanza batatu bakaraba yuko bikenewe yuko aburana apfunzwe n'uko aburana yidegenje iyo ngingo rero iyo bayifashe
ukwezi kose uko guheze bategerezwa kuja bararaba yuko bigikenewe yuko aburana afunzwe. Ni ukuvuga ubu rero yari afunzwe na ordonnance ya detention yafashwe na sentare nkuru. Uno munsi bamaze kuvuga yuko sentare guhera mu ntango yafata ingingo itari bifitiye ububasha, ni ukuvuga ko sentare subira mu imanza yahejeje gufuta ibyakozwe na sentare ya mbere byose. Ni ukuvuga guhera umunsi bavuze yuko ijya sentare ya mbere yafashe izo ngingo zose atabubasha yari ifise, bategerezwa guca bamurekura kuko nta ngingo n'imwe ikimupfunze. Mu mategeko y'u Burundi bavuga yuko nta muntu afungwa atakimupfunze. Uno munsi nta ngingo n'imwe yubahirije amategeko ikimufashe. Umushingwamanza bashiraho ishize amenyesha kandi ko abashingwamanza b'umenyesha makuru Sandra Muhoza bafise uburenganzira bwo kwitwarira umushikiriza manza yamurengukije muri sentare itariyo cyo kimwe na leta imufunze ikirungo kirenze umwaka ku karengane. N'ubu nyene kurikira umushingwamanza bashiraho ishize. Ibintu bibabaje kubona inzego za leta aho nyanzwe ingingo ya 23 y'ibwirizwa nshingiro ivuga ko ata munyagihugu yategerezwa guhohoterwa n'inzego za leta. Ni ibintu bibabaje kubona inzego za leta zihohotera umuntu, zigapfundikanya ibyaha bitari byo, bagategera muri politike. Umuntu yari kwavugana n'umuntu kuri WhatsApp bigahinduka atteinte à l'intégrité territoriale de l'État, nkuko umengo yaraje gutera igihugu nawe yariko yiganirira n'abagenzi biwe, hanyuma bakamutwara muri sentare itariyo. Umuntu akibaza ati none abo bose ko barize amategeko babigira nkana canke nukutamenya aho bose nyene amakosa barimo. Umushikiriza amanza yaje kumushengeza aho hantu akamufungira aho hantu, yategerezwa gukurikirana. Kandi uno munsi abashingwa amanza bamuhoza bafise uburenganzira, ingingo ya 23 agace ka kabiri k'ibwirizwa nshingiro, bafise uburenganzira bwo kwitwarira leta kuko iri kwihohotera umuntu amaze umwaka urenga apunzwe na sentare itabifitiye ububasha, banamufungira ubusa kubera ivyo vyaha bavuga nta hantu na hamwe bishingiye. Abacamanza nabo ba sentare nkuru ya Mukaza baciye urubanza rwa mbere. Umushingwamanza bashiraho ishize avuga ko bigaragaye ko birengagije nkana izo nzitizi ziba ku burenganzira bwo kwakira urubanza rwa Muhoza ngo bashobora kwitwarirwa mu rwego rukuru rw'abacamanza. Mu bijanye n'indero naho ikibazo ca leta giha uburenganzira abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye kuja muri kaminuza catanguye kuri uyu wa kabiri. Mu bikorwa byo gutanguza ico kibazo vyabereye mu ntara ya Gitega, umushikiranganje w'indero Havyarimana François yahanuye abanyeshuri gutsinda ubwoba, akaba yanagiriye kashikiriza uko bizogenda amanota amaze gusohoka. Twahereye hariya imwaro turaba ingene kibazo kiriko kiragenda. Rero twasanze kibazo baraciteguriye muri rusangi. Rero mu gihugu cose biriko bigenda neza cane, nta ngorane zikomeye twovuga bamaze kutumenyesha. Akagorane gusa ni imodoka zagize ikibazo ziriko zidugana ikibazo, ariko vyaciye bitorerwa umuti. Abanyeshure twari twiteze bakora ico kibazo, abo nabo bangana n'igitigiri c'ibihumbi 53 n'amajana 989. Muri abo rero novuga yuko abigeme, uko twabibonye igihe dukoresha concours, abigeme nibo benshi uko bababa ibihumbi 30. Muri ico gitigiri nyene hari abanyeshure bari bayobewe kibazo mu mwaka uheze, bagarutse gukora kugira ngo barabe ko ronka amahirwe yo kugitora. Abo nabo bararenga igihumbi, barenga gato 1,100. Rero icatumye twishikira ku kivi bwa mbere no kuraba ingene ikibazo gitunganijwe, kandi twasanze biriko bigenda neza cane rwose. Twaboneyeho rero n'akaryo ko guhanura abanyeshure kugira ngo ico kibazo bagikore ubwa mbere bafise umutima mu nda, kuko iyo uje gukora ikibazo ufise ubwoba ni cambere gituma ushobora kuyoberwa n'ubwo woba uzi ubwenge. Rero impanuro ya mbere twabahaye ni yuko bagikora bafise umutima mu nda. Birashobora gushika ikibazo bahereko ku munsi wa mbere kamera nk'ikibagumira, twabahanuye yuko batoca batamika ikigazuzo, ahubwo boshira ukubute ku mugoroba bakiga ibindi bibazo bazokora ejo, kugira ngo aho bahonje ku kibazo cy'uno munsi bahirihe mu bibazo bizokurikira, hanyuma mbere muri rusange bace basanga bamenye. Iyi ni impanuro twabahaye, ni yuko nihagira ko tubamenyesha amanota baje barabe ko bakosowe neza,
barabe yuko amanota bayatoranije neza, uzosanga haragahaze aca bimenyesha umugwi w'igihugu ubijejwe hakiri kare. Twarasohoye itegeko shikiranganje ryerekana ingene bizogenda n'imisi bizokorwamwo kugira ngo ubona kacanke kari yashobore kubimenyesha. Twabamenyesha rero yuko imisi yategekanijwe iheze kwa tawundi tuzosubira kwakira. Twamaze kumenyesha abayobozi b'amashuri bose yuko iryo tangazo n'iryo tegeko shikiranganje yuko biba bimanitswe ku mashure yose. Ico kibazo catanguye kuri uyu wa munani mu Kakaro bitekanijwe ko kizomara ikiringo c'iminsi 4. Muyavuga mu gisata c'indero nyene urunani rw'amasendika mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB mu mfunyafunyo y'igifaransa ruratewe impungenge n'ikena ridasanzwe ry'abigisha mu mashure naho leta yari yaragize akigoro ko kongereza abazohabwa akazi mu mwaka w'ishure bucu utangura wa 2025 ushira wa 2026. Mwitangazo ryashizwe habona kuri uyu wa kabiri genekerezo rya munani mu Kakaro uyu mwaka, Antoine Manuma arongoye urwo runani yanasavye ko igitigiri c'abarimu co kongerezwa n'agashahara kabo kakaduzwa. Kurikira Antoine Manuma arongoye urunani FENASEB. Abigisha bakenewe mu mashure bararenga ibihumbi 10 kandi ibitigiri biguma vyiyongera kubera abigisha baja mu karuhuko k'izabukuru, abitaba Imana hamwe n'abatakazi. Umushikiranganje ajejwe indero n'ubushakashatsi aheruka kumenyesha ko umwaka w'ishure ugiye kuza wa 2025 ushira wa 2026 hazohabwa akazi abigisha bashasha bangana ibihumbi 2. Yego ugereranije n'amajana 635 bahawe akazi umwaka urangiye wa 2024 ushira wa 2025, wovengo igitigiri caraduze ariko igihengeri kiguma ari kinini uravye abakenewe. Kugira leta igerageze kukizibira ica yikora ku bakorera bushake n'abakutsa kivi, ariko abo nta mwimbu ushimishije umuntu yobitegako. Abakorera bushake n'agashiruka bute kadafadika baroswa kava mu ntererano y'abavyeyi, rimwe na rimwe kagateba canke abayobozi b'amashure bamwe bakaba barakikorako. Nta n'amategeko abagenga, n'abakutsa kivi baronswa agashiruka bute kadafashe kavuye muri leta canke gatanzwe n'abavyeyi. Aba rero n'umwanya urabagora kubera bafatikanya n'akazi ka misi yose. Ubukene bw'abigisha mu mashuri buri mu bituma n'inyigisho ziguma zitakaza kanovera kuko abana batakaza umwanya munini batariko bariga. Urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB dusaba nyabu na leta kongereza igitigiri c'abaronswa akazi kuko ibihumbi 2 bategekanijwe bari kure y'igitigiri gikenewe. Iruhande y'ivyo ni ngombwa iduza agahembo k'abigisha bari ku kazi kugira bagume ku kivi. Nayo ahandi ho ubukene bw'abigisha buzoguma bwisubiriza imyaka yose. Dutandukira ubunaha yavugwa mu mibano aho hareze amezi yaba babiri hibonekeza ubukene bw'amazi mu makarata atandukanye agize komine Ntahangwa yo mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu baho bakabona ko atagikozwe indwara ziturutse kw'isuku rike zishobora kubashwaramwo umwanya n'umwanya. Baltazar Miburo aratubwiriza iyo nkuru. Muri zone Kamenge abanyagihugu baho bavuga ko kuva mu kwezi kwa gatanu amazi yaboneka amasaha yo mwijoro gusa gushika isaha 11 amazi agaca akama. Uyu munyagihugu wo muri quartier Gikizi muri zone Kamenge avuga ko hari n'ingo zimwe ziyaronka mwijoro bigatuma bamwe baja kuyagura ibido amafaranga amajana 2. Iryo soko rivuga ko kenshi banyene impango babirukana babwira yuko amasaha yo kuryama yageze, bakavuga ko bahagirira ibibazo byinshi na cyane cyane abafise abana n'utuzu twasugumwe mu mazu. Urwego kaburimbo amazi arasahashika naho nyene aza ari makema ku buryo twebwe ku ruhande rwo haruguru tuja kuyagurayo dusanga turi benshi ugasanga ikirongo kigera hariya hakagera igihe rero impangu bakarambira ngo harageze kuryama ngo turuga ngo mutwofomejo ahevyo n'irindi joro nawe nyene aza mw'ijoro. Iyo ufite rero ubwiherero bwo mu nzu ni ikibazo kabisa canke ufise abana bato bakenera kuneserwa umwanya wose. Uyu munyagihugu wo muri quartier imwe yo muri zone ka
Kamenge avuga ko utumye uwunguruza abantu ku kinga akuzanira ibido ya litiro 200 ku mafaranga 500, akavuga ko atagikoze ingwara zizobatera umwanya n'umwanya ziturutse ku isuku rike. hariho abasatirize bashobora gukoresha ayo makinga yabo, aragenda akagura iyo bido akayigura amajana abiri, aharura wa mugongo wiwe asunika rya kinga na rya kinga ryiwe nyene, igido ayiguturira ku 500. niko ubuzima tubayemwo, urumva ko umwanya n'umwanya indwara turi kumwe. Ico kibazo c'amazi kandi ngo kiribonekeza no mu makartier agize zone ya Kinama hamwe na zone ya Cibitoke. Abanyagihugu baho twavuganye bavuga ko bashobora kumara iminsi iri hagati y'itatu n'ine atanima ribonetse mw'ibombo. Iyo bagize Imana akaboneka naho ngo amara umwanya urume rumara. Abanyagihugu rero basaba leta gutorera umuti urama ico kibazo c'amazi kimaze imyaka n'imyaka cibonekeza. Balthazar Miburo arakenuye uretse ubwo bukene bw'amazi n'umuyaga nkuba ntuvyoroheje. Bamwe mu banyagihugu bo muri zone bwiza bakora imirimo ikeneye umuyaga nkuba baganira na RPA bamenyesha ko uruhombo bagira ari runini cane, bagasaba ishyirahamwe Regideso gutorera umuturama iyo ngorane imaze igihe kirekire. Daniel Claire iratwumva aratubwira ibijanye n'iryo cikagurika ry'umuyaga nkuba aho muri zone ya Bwiza. Bamwe muri abo banyagihugu baba muri zone ya Bwiza mu gisagara ca Bujumbura baganiriye na radio RPA bamenyesha ko icikagurika ry'umuyaga nkuba ryabaye urutavanako muri kino gihe. Abo banyagihugu basigura ko mu mpera z'indwi iheze umuyaga nkuba wacitse kuva kuwa kane ugaruka ku munsi w'Imana nk'igihe c'isaha 4:30 z'ijoro. Iryo cikagurika ry'umuyaga nkuba aho muri zone ya Bwiza riraheza rikagira ingaruka mbi ku banyagihugu basanzwe bakenera umuyaga nkuba mu kurangura imirimo yabo nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Bituma abantu bahomba, yaba bamwa, yaba basudira, yaba badandaza amata, yaba badandaza inzoga, yaba badandaza inyama, byose ni ibintu bikenera gucana. Bashikiriza ko bari bizeye ko iyugururwa ry'urugomero rwa Jiji Murembwe rizofasha mu gutorera umuti ikibazo c'icikagurika ry'umuyaga nkuba rimaze igihe kitari gito, ariko gushika ubu akaba nta mpinduka iribonekeza. Abanyagihugu basaba ishirahamwe Regideso gutorera umuturama w'ico kibazo kugira babandanye barangura imirimo yabo nk'uko vyahora. Dusaba Regideso nk'uko ivuga yuko yuguruye ingomero y'uko amatara asa gucika, nk'uko batwemeye ko amatara asa gucika. Si muri zone ya Bwiza gusa hibonekeza iryo cikagurika ry'umuyaga nkuba nk'uko bishikirizwa n'abo banyagihugu. Bavuga ko mw'ijoro ryakeye igice ca zone Ruhero cegereye zone ya Bwiza, Nyakabiga ya mbere, aho hose baraye atamuyaga nkuba bafise. Gushika ku murango wo kuri uyu wa kabiri akaba atamuyaga nkuba warangwaho muri zone ya Bwiza. Mw'ishirahamwe Regideso bamenyesha ko atakibazo c'umuyaga nkuba gihari, ariko ko ingorane nyamukuru ari imihora ishaje itarasubirizwa. Umuyobozi wa Regideso akizeza abarundi ko hariho umugambi wo gusubiriza iyo mihora mu ntumbero yo gutorera umuti iryo cikagurika ry'umuyaga nkuba ryibonekeza haraheze igihe kirekire. Harakoze Daniel Claire iratwumva. Uyu rero ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ubahuka. Uyu munsi tukagaruka ku bwicanyi bwabereye ku mutumba Gasarara komine Nyabiraba y'intara ya Bujumbura. Ikiganiro ubahuka mugishikirizwa na Eric Niyonzima. Ubahuka. Ndabaramukije mwebwe mwese muriko murakurikira radio RPA, nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro bahuka cyo kuri no kabiri genekezo rya 8 mu kakaro mwaka wa 2025. Uno munsi tukaba tugaruka ku bwicanyi bwabereye ku mutumba Gasarara komine Nyabiraba intara ya Bujumbura. Akaba hari ku genekezo rya 30 ruheshi uno mwaka wa 2025, aho abanyagihugu batandatu bo kuri uwo mutumba bagandagurwa mu nyamaswa bongera baraturirwa n'ubwaruko rw'imbonera kure rukukira umugambwe CNDD-FDD izuba riva imbere y'isinzi ry'abantu barorera. Nubwo bajeje intwaro bahavuye mu nyuma bahashika bararyaguye ababa muri iyo micunga
micungararo bavuga ko atacakozwe na kimwe kijanye no guhumuriza imiryango yabuze ndetse n'abanyagihugu bose muri rusangi ako kabi kabaye babona. Aha bakanegura cane ingene abo bagandaguwe mu nyamaswa bagiye gufuga umwe kandi ntihagire n'umutegetsi n'umwe ahaseruka. Ikindi nuko gushika ubu atanga ingo n'imwe y'abajeje intwaro yigeze ifatwa kugira ngo iryo bara ntizosubire kugwa. Muti mbega none ubwicanyi nk'ubwo bwadutse bwo guturira abantu ku mugaragaro bagirizwa uburozi bwoba bufise intumbero yihe? Hokorwa iki kugira ngo ubwo bwicanyi butuzwe mu maguru masha? Ivyo ni bimwe mu bibazo abatumire bacu baza kudufasha kwishura. Abatumire bacu nabo badufasha kuremesha kino kiganiro akaba Nsengiyumva Amis, umwe mu gwaruka w'umuryango w'abarundi bakunda igihugu yise Rapid Seruka, hamwe na Reynolds Butari, umurundi amenyerewe mu gushikiriza ivyumviro ku mbuga ngurukana bumenyi. No bubashikiriza ikiganiro ubahuka akaba ari jewe Eric Niyonzima. Ndongeye kuba ikaze nkuko nari nababwiye mu ntangamarara kugenekezo rya 30 ruheshi umwaka wa 2025 ku mutumba Gasarara komine Nyabiraba intara ya Bujumbura abantu 6 barishwe baturiwe n'imbonerakure bagirizwa uburozi. Ku bwa Nsengiyumva Amis, ubwo bwicanyi nayindi ntumbero bufise atari ubutumwa imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD zashatse gutanga karizo zica zigakiza kandi atanumwe ashobora kuzihangara mu gihugu. Ujya bwicanyi bwerekana ishusho mbi y'igihugu, bwerekana menga turi mu bihugu bidafise amategeko, igihugu menga nta bategetsi bahari, menga nta nzego z'umutekano zihari, nta gipolisi dufise, igisirikare. Kubona ugwaruka s'abasirikare s'abapolisi si documentation kubera bitwa ngo n'ugwaruka rw'umugambwe utwara, bakaca birara mu banyagihugu bagenzi babo bakabica bakabaturira. Kandi c'ubwicanyi ubwo ari bwo bwose kubaturira, bakabaturira abandi bakabahondagura amabuye mu mutwe n'ibintu zina muntu wese ikiremwa muntu co bacarabonye ajya ama video burya bwicanyi hari nabo gwari hamuka. Hari ikintu abarundi twebwe tutazi, igihugu kigumye gisesekamwe amaraso n'umuvumo uravye ku ntambara za kera z'abami, amaraso yahumanurwa n'ayandi maraso kugira Imana ihumanura igihugu kiba carasesekaye amaraso hameneka yandi maraso. Rero ntitwipfuza yuko Uburundi bwosubira ngaho. Ivyo urujya rwaruka rwakoze nibaza yuko bitosubira n'umunsi wa rimwe, kuko kaje n'akambaro kibara. Ikintu ca mbere catumwe na burya bwicanyi, bajya bahungu b'imbonerakure bajya bariraye, burya urera umwana nabi agasohora ukuboko, nibaza ico kirundi ko ari ciza. Ica mbere urujya rwaruka waratanze message, ni kuvuga gwamaze kwerekana ko ruri hejuru y'amategeko, gwaramaze guta controle. Rero urugwaruka nirutakurikirana n'inzego z'umutekano urashobora kuzana akarambaraye, urashobora gutuma ibindi bibazo bya insecurity mu banyagihugu bivuka, kubera bajya abantu bishwe na rujya rwaruka barafise bene wabo bari mu ntara zitandukanye, barafise imiryango yabo. None imiryango yabo ikirabona gute rujya rwaruka? Irubona gute muri sire yuko batazohava bihora? Rujya rwaruka ico rugamije ni message rwatanze ku bantu yuko umuntu wese gwiteguriye kumukoza ico rushaka bivanye n'ubushobozi rwahawe. Na Reynolds Butari avuga ko ububasha n'igihagararo vyahawe imbonerakure n'abarongoye igihugu bituma ataco zubaha canke ngo zitinye, haba no kugandagura mu nyamaswa abantu izuba riva abana barorera. Barishe baraturira abantu, abana b'imyaka 5 babaraba bagaturirwa n'abakuru b'imbonerakure. Bisigura ngo ni ibintu byari byemewe na leta ko abantu bagenda bagahiga abantu, kuko urumva bo bavuga ngo imbonerakure nizo zikizura, no nizo zijejwe umutekano, bagira banagire mirise yemewe n'amategeko iba irimo imbonerakure. Donc baturiwe n'abantu tuvuga batwara igihugu. Ico kintu kirateye isoni, ni ibintu biteye ubwoba. Ico vyavuye ko mu makuru numvise nuko bari umukozi w'Imana yoba yaritavye Imana, hama mu kutamenya ko abantu baca bavuga ngo yoba yarozwe, aho nyene baca biruka kubaturira. Ica mbere gitangaje ni niyo mvo mugira gute diagnostique yo kuvuga ngo naka ngo yapfuye, hama ngo yapfuye kuko arozwe. Ivyo vyerekana kutamenya, vyerekana kubaho mu bujuju bwinshi cane. Ubundi yaba turi mu bihugu biteye imbere bari kumupima bagasanga peut-être yarase kansere canke yaragwaye yindi ngwara tutazi ituma umuntu apfa giturumbuka, hakuca batsimbira ku bantu bakica bagaturira mu bantu.
ca kabiri ico bigamije kwereka abantu yuko hari impunity hari ukudahana ariko berekana neza yuko bashobora gufata bagaturira umuntu menya izuba riva atacamira abantu bagihari kugira batabaze abantu bagihari kugira habe ubuntu mu gihugu habe na justice ubundi ufite ico wagiriza umuntu uragenda ukitwara hakaba ama enquête nta umuntu agafungwa icyaha kimwagiye kitamwagiye bakamurekura ariko urumva ubu aho tugeze Uburundi aho bugeze ntitukiri no muri dictature turi muri tirani iryo ni iterabwoba bashatse kugira muti mbega none hokorwa iki kugira ngo ubwo bwicanyi bw'agahomeраmunwa bwamirirwe kure hakiri kare inganda zitaratikira Sengiyumva Amis atera kamo abanyagihugu bose kwifatira mu minwe ikibazo cy'umutekano wabo kuko bimaze kugaragara ko leta n'inzego zayo zabizijeje intwaro canke umutekano zitakirizo kwizegwa na cyane ko zamaze kurengerwa kure n'imbonera kure ibintu byose by'ubwicanyi izimbonera kure canke akabonera kure kakoze mwibuke yuko kabikoze abapolisi bahari ako kare harimo abapolisi harimo abasirikare harimo documentation harimo n'abandi abategetsi duhereye kuri banyumba kumi ba umutumba ba chef de zone ba musantere ba buramatari rero icokogwa ngira nsabe abanyagihugu bwabo bicungera umutekano abanyagihugu ikibazo cy'umutekano cifatire mu minwe nimba bije byashoboye kuba igipolisi kaza kuza inyuma abanyagihugu bamaze kwicwa guturigwa rero abanyagihugu nimwifatira ikibazo cy'umutekano canyu mu minwe nimwe bw'ikireba kuko nimwe muriko muriyicwa bafate namwebwe nimwigwane kubera no ku gihe c'intambara iyo hari insecurity amareta yose yavuga ati abanyagihugu nimutangura amarondo murarira ututugwi twabicanye ntitugume turiyica tubasanga mu bitanda aho muryamye babicirayo n'abana biwanyu abanyagihugu nibifatira ikibazo cy'umutekano mu minwe kubera yoba igipolisi cari gifise umutwe wo gucungira abanyagihugu urije barantijari kugwa ubwoba nibwo buko buratuma abanyagihugu bapfa ugwagashinyaguro nkuko kubera igihe bakora turigwa hari abanyagihugu isinzi kandi batezwe kubihagarika bari bahari abajejwe umutekano bari bahari Eka na Reynold Butari ahamagarira abarundi kwigwanako ataruko naho utazoshobora guhunga azicwa ugwagashinyaguro numvirije histoire za colonisation nta hamwe nabonye umubirigi yafashe ikibiriti agaterera ko inkwi umurundi akamuturira ako kabi kabishe ntako bigeze bakora ariko nticabujije yuko abarundi bikukira ubu rero umurundi ariko abamwo bibi cyane gose kurusha hari hageze ko abarundi bikukira intayo yo kwikukira ntiyari yo gusa kugwanya umuzungu ni niyo kugwanya uwo wese azoza acinyiza umurundi ubwanje abarundi barakwiye kwicara bakibaza bati none nuko nyene kuko isi ntizogutabara utitabaye ico co bakimenye nta muntu azoza yicaye w'umuzungu canke w'umushinwa canke wari we wese azokwibwira ati aba bantu mana baragowe bariko barabaturira ku mugaragaro atacamira izuba riva vyijana gutyo nibikukire kubwanje nivyo niko ndabibona udashoboye kwikukira kuko uri umurundi ufise shwa zitatu gusa l'exil donc la fuite urahunga ukavuga uti jesi nshaka kuba ahantu banturira canke ukisumeta donc ukemera bakaguturira baguhora ubusa ngo nuko naka yapfuye we bakakwikeka ngo uri umurozi hanyuma bikijana iyo udashoboye guhunga canke kwisumeta uragwana ukigwanako Nino kuri izo ntererano za Reynold Butari duce dusozera ikiganiro bahuka cyo kuri no wa kabiri igenekezo rya 8 ukwezi kw'indwi k'umwaka wa 2025 ikiganiro cyari gishimikiye ko bwicanyi bwakorewe abanyagihugu batandatu bo ku mutumba Gasarara komine Nyabiraba intara ya Bujumbura ku 30 ruhesha umwaka wa 2025 reka shimire mvuye ku mutima abatumire bacu ku mpanuro batanze ndashimiye abo mu buhinga bw'ivyuma batumye amajwi yabashikira hamwe namwe mwese mwaduteze yombi kuri mikro mari kumwe na Jero Eric Niyonzima na ubutaha ubahuka Arakoze Eric Niyonzima akaba ari nonga amakuru mu kirundi twari twabateguriye aciye agarukira mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi bakoze nabagenzanje bo mu ruganda wo kumenyesha amakuru bafashije gutororokanya amakuru nabashikirije nibagiye abahinga b'ivyuma batumye no majwi abashikira atagatosi Joseph Muzereza nariko ndabashikiriza ndabike abantu ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu
imana ibandanye irinda uburundi n'abarundi naho ubutaha